urgence gusa ntanakimwe kuko nasiza avuga nawe yanyori yansana ndabashimiye cyane yego reka je nsubire ku kazi kuko sitabikanda ikibanza hama uze kuraba usimbira hakiri kare nta ngorane nza kubaraba ejo Chako kumugwa banaza kuhacha. Nanje ngomba nce ngenda y'ubunyene. Yego cugenda. Ntuende gutwara ibyo kurya urabe gusuzugura hakiri kare. Ndabona ko bitari byoroshe. Imana yonyine yatabaye ukuri. Ujya Kaneza, mwebwe murazi ko ndumuvyeyi wanyu. Kubera iki mumubajije gute? Ushobora guhura n'isanganya nkagira accident imisi 3. Igahera. Ki? Nimwivye kuza no kundaba. Canke mwashaka kumva. Sanzwe nzi kunyanka Kaneza. Mama, kuko ushobora kwiyumvira ivyo bintu. Ndabizi kunyanka Kaneza. Ndabizi kunyanka. Bejo wera ari hehe? Mama Jowera ari mu nzira sitari kwarondera ivyo aza kuzana ngaho. Mama nukuri ntahura. Twaragiye kwa muganga baratubwiye ko ari huri. Mama dusanga wagiye. Cyo turabice dufata je na Jowera twarabuze iyo tuje. Muvyara wacu ni waje kutubwira ko uri ngaho kama mdogo. Naho ndi nakima tayi kumenya kureke basi hote du telefone tubwire mama. Aho nari ngeze ntiharaho gu telefone. Natowe n'abantu ntazi. Sinamenye n'ubwo nashitse kwa muganga. Mutoyi wanje ni waje kunkurikirana. Mwebwe abana ntunze. Mukaranirwa no kuza gukurikirana ubuzima bwa mama wawe. Mama basi mbabarira. Kaneza. En plus imisi 3. Ariko ndacari hoto. Mama. Nukwinda bishima Imana kukiriyo. Kuko sinumva ukuntu twobayeho tutagufise muvyeyi. Usumbabare no kuri kuvyabaye nanje sinabishaka. Nukuri naraje no kuri kukuraba mugata kubura kwa muganga. Egereza aho gitse hamadu. Wobura kunyihisha mu gute? Kaneza. Ndakuzi jana kwijana. Ndakuzi. Ukuteye kuko nije nagukujije. Ntuhwengere canke ngube nk'imbeba ingya impuha. Kimwe nakugeda cahema. Nkayo majambo uri kurabwira uyu mwana. Mutahura ivyo ariko arakubwira. Arashobora kuba atabimenye. Ugana kuno wacu mukari. Kandi ngarutse naho ntiwobura ishavu. Nuko ufise ubwo bubabare bw'uko kuboko utegezwe kucugira ishavu. Kandi abana nabo urabizi. Naho ni umuntu yari guca asigarana urugo kandi ngo abarabe. Ndabazi kuko nije nabaretse. Ntiwumve rero bavugiye yivugisha bitujambo nk'utwo iki niki. Uwawe yogira accident misatso ntuburagera hari. Kwanza sinkeneye kuguma n'impanda yanje. Nkeneye mutoyi wawe waguma impanda yanje abari we ankurikirana. Nawe reka kuguma office iryo shavu. Benda kubaze je ko nagwaye kutigeze uza kundaba ko ntagugiriye ishavu ngo nkore ndanje ndakugiriye ishavu nanje sindakwitego je sindakwitayeho. Nawe ubugwayi buratandukanye kugwara kuratandukanye. Sho kuba urugwaye umutwe cyanje nagize accident umwanya n'umwanya wari kumva pufu nabaye mayiti. Je cyo no gusaba mbona umenga na amajambo maremare yo haba amajambo nahagarare kazi muri muzima umwana ko yaraje kukuraba niho cumwere ku mutima mu ruhu natari kuba warabareze birumvikana sivyo umubwira amajambo nakumenya arico mupfike ko ari umwana wareze naho ngaba umviza je nifite stress mu mutwe zibibazo nifite byo imisi so mufise amashava umega ntitunavuka
Mama Jesse ntaha. Urataha. Basi dutahe muhira. Mvi impande utahe ugende uzane ubwire Joel aza ngwatse jewe. Pana wewe. Sinkeneye. Inda ziritorera. Inda ziritorera. Nkangira wahavushika nayo. Bro, akaere kanyu nenda kakumbera. Niyo ko hahebye. Happy Jesse hahebye. Wagiye zimaze yakabiti cyo bana wigumire ko fresh. Nta muntu ahebaho aho yavukiye. Oya sinahebye. Antuka umva no kubera nyene abana grand frère wanje. Yohana, chaka nati kabaye kenshi cyo gupanga mu mazi meza meza. Mani aha ni muhiri wacu. Aho gatumba ni bon. Ajya buya je ntaje buya canisubirayo umuhungu. Hasi no haguma. Cyangwa barangyohe. Chakituma. Oya no gahanda ryoye kwaye. Waje nenda hakumbuye reka. Askari kweli mikota gusanzwe gatasenze. Sansa. Nzo gatasenze mugabo. Man. Aya jengi yansubire hariya ndafisugwana ugukira urenze rutwika. Warovye. Ti Jesse ngo twabwikorose. Banega ino hari habademu babye. Cyangwa bose basumba inzobe aho ngaho. Kare. Turaye mu ifone mu kibisira. Ndakwereka. Yereka. Gusa nyuma fisi mwene wawe tutujana. Oya. Wewe cyumuntu wawe ndabize urakaze. Just shaka kuri umudeo. Yereka gusa ndabize vyiza warose. Oya guseka ndabire. Madosi. Reka ndakubwiye ukuntu ameze. Afise ingidi. Ingidi. Reka kuhabuka. Afise inzobe. Apana izanzo zimwe zo muzariya. Wawe yafifiye yiramurumenga sinzi ibyo. Je ko sandurukara. Reka afise inzobe John ya bajaji. Nge twumva ikindi. Oya. Ikata kubwiye usanga ari umuyaya yitwande. Uzosanga mu yingo ituma kurata cyangwa yitwande. Umuyaya yitwande. Reka nzomukwereke nk'umunsi umwe turi kumwe gusa ewana. Shiranyemeza. Nade wewe cyo. Gusa neno barahari zuzuraza twishorera ngaha bademo batuve ko ukura umwanda ku rugo. Mwanda. Reka. Mane, uyu namwe rero ngaha mwisite yiwanyu. None tubwiye ushaka kuvuga imvura ngaha. None ibi bivura we n'umugisha kandi ariko twateye ibiti kera byaniye. Reka handa gusezere ko yaje ko bamye gusa kundi. Uzobanda kuzanira umwana Yarazana kwezi. Gusa ko munjya nibibimo. None ugotwa. Abujinga kwitomba isosi. Naho uri boga handa kwica. Musashi sister ni sawa nitwa Muganwa baranzi ngaha sawa meze namwe nitwa bande nitwa Kaneza wow none ndakubaze Kaneza mushasha mugabo ya mimi na quartier mushasha niko kuvuga gusoma twama nivyo
ndagwaye ndagwaye mama wanje yagize ikibazo yo ugwaje mama wawe birambabaje cyane kubera ko ndiko ndihuta jene ngenza ntaranga tugiye mugabo uraza kumumpera agafana umuvyeyi nta ngorane kumbure tuzoza kubaramutsa tumumenye ntugire ikibazo Kaneza mugano merci mugabo oya nta na kimwe basi Kaneza reka ubwoba sivyo basi nka nimero tuzokira sakeshi mama ni afite telefone nta ngorane ndagusabye okay merci mama bye sawa urazi kuri kibondo canje nkunda cyane gusumbya na Kaneza abashangero ntamekana kivagundukiraho c'umukobwa nyakugwa garamye sha narababaye kubona ngira accident imisi 3 mutaraza kunda bamwa mama nawe twari kuba kuvuga haje ibyo byaheze mugabo nawe urabona kuri kurafata neza gusa Kaneza aragukunda Kaneza aragukunda mama sivyo bya Kaneza biragora babarira basi nawe Kaneza biragoye mpumuhure nawe gusa Kaneza n'umwana mwiza ndakana n'ibya Kaneza share Kaneza Kaneza zirire nabihetse gusa umenye ko Kaneza je naratuntuye mu mutima raba wewe imvura igira gukubita makurashikire mama wa hantari mugabo wewe nta nikigumbagumba fise c'umuvyeyi wiwe ariko mama ni wagiye kubisoma usuma ni kimwe none ubona yantametse ubona yigeza ngira ikigumbagumba wewe mushonje basi ariko arateka ntacu uzokira tu mama Kaneza aragukunda uzokira yarazi ko ngira mfa yarazi ko kuzimu kugira kunyakira mama urazi umunsi yumva ko wagize accident twahuye mw'ibarabara yiruka nk'umusazi wewe yari kara kwigirisha ko ibintu reka banza kwanza wirira umuhu urekane n'ivyo mbega wowe kuva muri muhira imisi 3 yose ntari muhira yaragufashe kuvuga mama nukuri n'umwana mwiza ndetse Kaneza ko dukundana ahubwo gusa twibaza ikibazo kungene tuzogushikira ntabindi ameze neza yateka kangaburira nukuri Kaneza nzi yego Kaneza nukuri nakuriba sindiko ndakubesha wowe zirakomeza umuvugira hari umunsi uzokwicuza turavuga si umwana wawe none n'umwana wanje none namwakanye Beza. Ashi. Karibi wanje handi mukohazana ujya mwana. Wamubonye wewe uti? Wamubonye ujya mwana? ngora sarisha nawe subira mu jambo numve Ndi mukohazana ujya mwana. Kaneza. uya muda umviza dogo we petit Sa. muganangaza kenshi bro uhore ni demu rimwe ari rya mbere Mbiriza. umudraga man Umviriza ujya mwana ni mushasha nga muri kati. naho bari umushasha mugabo urabona ko ari mwana mwiza. umviriza ndakubwire man Ukuntu avuga. Je urabona ujya mwana Kaneza. Kuvyukuri. Sinzi ngo vuge gute. Mugabo abonye ko ari umwana mwiza. Avuga neza yitonze. Urabibona? Ngo namuhaye amahera bijya nibisanzwe. Yaragwaje nyina. Nitegereza kumufasha.
Sa. Je nakumvirije cyane. Ego ugiye mukobwa ko ari mwiza ni kimwe mu kindi. Hoho. Naho ugiye bwiza bwiwe. Icambere ntuzi ko afise umuntu muhoye ijyambere uciye umudraga. Utingo utingo namukunze. Umviriza. Tekana apeti. Icambere hoho. Ujya mudada ni mukwirana. Umviriza. Uko wamubonye nuko nabandi bamubona. Kandi ndakurahi. Wanashima. Jewe ndabiravye. Ujya mukobwa. Numukobwa mwiza. Kandi afise ingeso nziza. Mbega wabonye ko yari yashatse kwanka kwakira ajya mahera? Orano ingeje bro. Izo ngeso nziza wazibonye ari rya mbere muhuye. Wenda kuzi nta musi numwe ugo rumbwira ko je ndiko ndakora ari vyiza. Ego data, misi yose wamunci intege reka nanje nitaratarize. Nironderere. Muganwa wamumbwira ntukuriye kujana nabajya abakobwa reka nzironderera. Zovyibonera. Cyangwa tuje kugura ivyo ndakugurira ureke kuguma uvuga nabi gusa. Umviriza bro. Je nakubwiye nabikubwiye ikizoba uzonga umuti kandi nabwibwa ibwa no kwa masa tukura. Kaneza je gituma naguhamagaye burya je ndafise ikibazo kubera ko umaze iminsi ukurashwana na mama wawe mudahuza hagati yiwawe nawe hari ikibazo nyabaki. Mamdo je na mama sivyo no musi mama je sinzi ko yambonye yacagira allergie ntavyo nzi sinzi ikibazo gihari kirekire gusa sivyo no musi nukuri burya nyene wabibonye niko tubanye kandi ndageza kumutahura nk'umuvyeyi kumbure yobankarira nk'umwana wiwe. Beje bingeza ahantu ibintu biteranye isoni mwana na nyina kuguma bajyana kamenga baharekanije umugabo kandi ujya mukuru wanje niko yamye ari umuntu adashoboka yamye ari umuntu w'amahane yamye ari n'umuntu atagira n'indero nukuri bigeza ahantu simva no kwirana kubwira Joel ahubwo sinzi ngo bigira kubera ngo kubera ko ari umuvyeyi agufata nk'umwana wana wabona ko sometime aguhora ubusa ene Joel ushankuriye ushaka bigenda gutenda mubwira mamu dogo rero byose umubwira hama mubazi impamvu agufata nabi ntabindi jewe naje maze kubirambika ubu rega naje niyo mpamvu naguhamagaye ugenda bikubaza burya ntibibaze ngo biranezera naje birambabaza mu mutima vuga ico kintu cyo bagituma mudahuza ni giki wakoze ikosa riki ugomba mukibanye birirwa baritwengera ngo umukobwa na nyina birirwa barashwana birirwa barajyana mamu dogo naho no bariko ndamufasha koza ivyo araza kankubita akankubitana nawe nashaka ko ndamufasha n'ikintu na kimwe gutinya ko bivuga byose bamudogeze kubumubaza mudogo kubera iki basi mutandetse nkiri umwana mutoya kubera iki mutapfunye basi munera ahandi atari umuryango wacu iyo ndiko ndaravye mama nkorera sinibaza reka ndababaza kuba ndi imfuvyi hari ikibazo bibateye basi nimuvuma mundeka basi yo mama wanje mwaravukana by'ukuri burya niko yamye umuryango niko yamye byaha niko yamye ari umuntu adashoboka ituguri basi uwo muntu yakubwiye yuko uri imfuvyi ninde yakubwiye yuko uri imfuvyi wowe kujya Violette ari we yakwivyariye akagutwara amezi 9 akakuvyara
uwo muntu yaje kuguteranya na nyoko wawe akavuga ko atari wakuvyara ninde? ahubwo je waha numiwe nta nico numva none avuga uri kurambira ko uri imfuvyi utagira mama wawe kandi mama wawe arujyanye gusa ikintu ndamuzi Violeta yakuze ari umuntu akara kuva akiri umwana ico ndakimuziko kuvuga ko toba ari mama wawe urabe neza araba ntabara abantu bari ko barava hirya no hino bashaka guteranya na mama wawe ico nzi ico jewe nuko nzi ujya Violeta ari mama wawe cyo kwitwa kuri imfuvyi ahubwo ndavyumvise nka bishasha nibaza yuko nimba vyahiye mu bizana gafungura kugira ntafata imiti atarafungura so ibisigaye navyo mu bireki ujya niko yamye Vio we hagati yawe na Kaneza hari ikibazo giki Kibazo giki? Eka hagati yanje na Kaneza nta kibazo gihari. Ngweka ko witangaza ngweka none no wera no guhishikije. Uraza umwana ntuntafise kuno turubika umwana ukamuryagumba ukamenga si umwana wo mu muryango ukamenga n'umwana twatoye mu barabara none umwana aregwa gute umwana ko zikosa n'umuhindera wana urarengeje uko wakuze nubu niko wagumye nontuke umbwira ibintu kine kumbarira nontuke cyangwa ufate ndabe ngo nuko ndi wangu ari iwawe oya se kuvuga ngo ruri wanje ntegerezwa kukubwira umwana naho buri kuramurera ucugoma kumurera mu gisoda ukura muforoma igisoda noera igihe namurera nibaze ko atacho wafashije kandi kugeza n'isaha nije ndiko ndatanga indero ntumfata ko ntari kandi uranzi bihagije mana ndakoze vrema none reka ivyo tuvyihoze nta nakamaro ko kuguma tubihagaze mbega ko numvise andi makuru ngo mama we ngo yarapfuye ngo ni imfuvyi ivyo bintu no wabimubariye nowela Chibino naho bigize kuri ewe jewe numi ngo ntaco narose mvuga ivyo bintu urazi ko ryari banga ryo mu muryango cyarigeze kubimbwira twicaye sivyo aranyicaye karambwira ati nkene kumenya ko ari wamvyaye ariko ndagerageza ndabizimagiza sawa naragerageje ndabizimagiza karije ndamuvyaye ndabiguma kiryo banga ndaryumako none ubu naho bigeze iwawe ndabizi ko naje navyumvise uko uziri nkuru rero uyu mwana ageze mu bigero by'abantu bakuze sawa kandi ibi bintu tutavyitondeye bashobora kugira ingaruka mbi nkeneye kumenya umuntu yavuze ivyo bintu uwari Chembera kibivuga naguma nibaza yuko rero waramenye banga meni banga ari jewe ndamureze umwana ndeze imyaka 200 meni banga jewe nkeneye kumenya ivyo bintu byazanaye kutegenda waje kuntera ingorane wewe Kaneza waje kuntera ibibazo waje kuntera ingorane sohoka genda wewe nibavuga gute genda waje kuntera ibibazo ego kwezi kutegenda nyarutambira hambira genda undarira inzu ugomba bayire udukamba twaje twose batore batware nani sozi uguma ngaho ikibugu gute uguma ngaho ikimata gute uze mbwira genda ucungurwa muhira umubiri wose bagusumira sinzi ko ari uturambere n'intebe bazo mama nukwita shakukwata mama nukuri bari neza kuze gute bahatamuhira singaye kukubona baho kamu kutayumva marindira kutayumva ukurikirane muhira ukurikirane bige muze mu rugo cyangwa kwaye ngwajwa na mutu na mutoyi wanje none waje gucumbika ka ucumbika uronderi ere soka genda kutayumva ere soka amurugo shosho soka ushenzi kutuma kunaho ere soka ina murugo sikukeneye nakwe kota wanya ndakwanga Kaneza ndakwanga ushenzi Agira ko nuzubura kwajeyo
uri kwandira ku nturo navuze genda ntu navuze genda hashi ndakwanga ugasera ushenzi kaziwe ahora batanga taka genda hashi urabona amatwi yo ntiyumva sinzi ngana baremba sinzi ibumba wapfuye ndakwanga kaneza kwachitaka genda mwakwa mukoshiwe yaba riri kurasezera ngakusanga mu rugo rw'iwanjye yaba riri bikunda yabuzigenda anga kumva mwana w'udapfa wamwaku utinya kazi no mu rugo rw'iwanjye yaba riri kunatina ibintu ngakusangaho wamukoshiwe wamwakuwe kaneza vuza gute toka nubona barahaya wabukeserawe amsumurenga genda hoshimba mu maso nakubwetse umurenga nk'iyo mvura wawutindiwe mu muhondo